Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ahimbazwe cyane. Zina ryanje nitwa Nashakiye Lucien. Niryo zina abavyeyi bampaye. Hanyuma uno munsi tukaba tugiye gusangira ijambo ry'Imana riboneka hariya mu cete c'Abaroma. Niho nashimye ko dukura ijambo dusangira uno munsi uri hejuru. Hariya mu kigabane ca mbere umurongo wa 18 turahera ku murongo wa 18 tugeze 22 ni page 170 havuga gutya: uburake bw'Imana bwarahishuwe buvuye mu ijuru ubwo irakira ukutayubaha kw'abantu kose no kugabitanya banyikirisha ukuri ukugabitanya kwabo, kuko ivyo umuntu yomenya vy'Imana vyerekanwa muri bo, Imana ariyo yabiberetse. Kuko ibitaboneka vyayo nivyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bimenyekanishwa n'ivyo yaremye kugira ngo ntibagire ico bireguza. 21 kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana, ntibayishime, ariko bacitse biyumvira ivy'ubusa, imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza. 22 biyise abanyabwenge bacika ibipfu. Imana dufashe cyane. Tugiye kumara umwanya rero tuvugana ku ijambo rivuga ngo uwutizeye Yesu ntazoronka ico yireguza. Imana idufashe. Uwutizeye Yesu canke uwutizeye Yesu ntazoronka ico yireguza. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma aha mu Baroma kigabane ca mbere uhereye ku murongo wa 18 turabona yuko uwo murongo nyene wa 18 tubwira ko uburake bw'Imana bwamaze guhishurwa ngo buvuye mu ijuru ubwirakira ukutayubaha kw'abantu kose no kugabitanya, ngo banyikirisha ukuri ukugabitanya kwabo. Mu yandi majambo no kuvuga yuko ukugabitanya kwabo baragerageza uburyo bwose bakakunyikirisha ukuri ntigusubire kuboneka, bagashira hejuru ukugabitanya kwabo, kandi imbere bakarondera n'insiguro boha ukugabitanya kwabo kugira ngo bikunde abakristo babumve babatahure. Muga ivyo vyose bizoja ku mugaragaro, ku mugaragaro, kandi umwana w'umuntu ntazoronka ico yireguza, kubera yuko ivyotuma vyose bishobora kurongora umuntu ngo bimushikane ku nzira y'agakiza Imana yarabishizeho. Uri kuraraba kuri urya murongo wa 20 havuga gutya: kuko ibitaboneka vyayo nivyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bimenyekanishwa n'ivyo yaremye. Aka kajambo ngo n'ivyo yaremye, ivy'Imana yaremye vyose, ivy'Imana yashizeho, ivyo biragaragaza yuko Imana iriho. Ukaba utarayizera ntuzokwitwaze ngo warabuze ico wofatirako ku buryo wokwizera Yesu. Amaradiyo yirirwa arasemerera, imbonesha kure zirirwa zirasemerera, uragenda mu isoko ugahurirayo n'abavuga ubutumwa,
aho uciye hose mu mabarabara ugahuriraho n'abavuga ubutumwa, winjira muri bus ugahuriraho n'abantu bavuga ubutumwa. Umwana w'umuntu ntazoronka ico yireguza. Ivyo yaremye vyose uri kurabiraba ukabirabisha amaso, urabona uti birafise uwabiremye, kandi uwo yabiremye niwe na jewe yandemye, niwe na jewe yashizeho. Ni iki kigutuma udashobora kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Narashimye ko tuyaga ku iki cete c'Abaroma. Ivyete Paulo yanditse vyose wasanga hariho ivyo yandika ari mu mbobane, ari mu bihe bigoye, ari mu bihe vy'amarushwa. Mugabo kandi ikico usanga ari cete Paulo yanditse i Roma atangorane zihari, kandi atari no mu ibohero. Paulo cari cete rero yanditse abakristo b'i Roma bamerewe neza, atawuri karabahiga. Ishengero ry'i Roma ryari ryifashe neza cyane. Igihe rero Paulo yandika yari i Korinto mu majepfo y'Ubugiriki, aho bita muri Asie Mineure, ahari Turukiya y'uno munsi. Iki cete Paulo yakirungikanye umwigeme yitwa Foibe, akimurungikana uwo mukobwa yari yagiye kuramukanya i Korinto. Hanyuma Paulo aca arakimurungikana, ubwo biboneka hariya ahanyene mu Baroma 16 hereye ku murongo wa 1 ugashikana ku wa 2, yitwa Foibe. Ubwiwe Paulo ntiyari bwigera aja i Roma, nta na rimwe yari bwigera haja. Nkuko biboneka hariya ikigabane ca 15 mu Baroma nyene 22-23 canke ikigabane ca mbere umurongo wa 13. Yari abifise mu migambi yuko azoja i Roma, mugabo ntiyari bwajeyo kuko ngo hari icabimubuza. Mpwemu w'Imana yari yaramubujije. Iki gihe rero yariko aja i Yerusalemu gutanga imfashanyo ku bakristo, kandi izo mfashanyo akaba yari yazikuye mu bantu bitwa ko ari abanyamahanga. Abo abayuda bagira bati nta ciza cyo kwigera kiva ahantu. Mugo Paulo imfashanyo zizobafasha mu bihe bari mu nzara mu kigoyi azikuraho nyene mu bantu bitwa ko ari abanyamahanga. Ubundi abayuda ntabwo bigera bemera yuko umunyamahanga yokora ikintu ciza kuri bo, kandi bashaka kwihereranya Imana ngo bayigire yabo gusa. Ntibashaka ko ayandi mahanga yoshobora kugira ko nakanunzwa ku Mana. Ntibashaka yuko Imana bayigira ko nagace na gatonya. Baguma begeza inyuma abandi bagira ati iyi Mana ni yacu, nta undi dushaka, ni gwacu gusa. No mu kiriya gihe ca Yona muravyibuka ingene vyagenze, kubera Abisirayeli bari bafitaniye ingorane n'Abisiriya. No kuvuga Yona yagira ati aba ntaho duhuriye, nigiki noja n'ijambo ry'agakiza muri aba bantu batagonda amazosi. Mugihe Imana yacu ni urukundo. Yesu ahimbazwe cyane. Imana siyo abayuda gusa, mugabo ni y'abantu bose bitwa ko bizeye kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Iki gihe rero Paulo yari kaja i Yerusalemu gutanga izo mfashanyo zivuye mu bantu bitwa ko batemegwa n'abayuda. Mu vyakozwe n'Intumwa 19:21 ntitujayo, cyangwa mu Baroma 15:23 gushika 27 vyura bihabona. Mu kurunga iki cete rero Paulo yariko abategurira inyigisho azobigisha amaze gushikayo i Roma. Yariko arabategurira inyigisho. Hari haheze igihe abayuda birukanywe ngaho i Roma. Bari bahirukanywe koko. Magaye igihe Paulo yandika nta ngorane zari zihari i Roma. Turabona rero Paulo yerekana ko abantu baganzwa n'icaha badashobora kwikiza ubwabo. Ububasha bwabo ntibushobora kubakiza. Ubwabo ntibashobora kwikiza batemeye kwezwa canke kozwa n'amaraso ya Yesu. Intumbero ya Paulo mu kwandika igicete
kwari ukwerekana ko ubutumwa bwiza ari ryo shimikiro ry'ubukristo. Amajambo twamaze gusoma turabona ko ari amajambo avuga ku bijanye n'uburake bw'Imana. Uburake bw'Imana, iyo hariko haravugwa uburake bw'Imana ngaha ku murongo wa 18, abantu kenshi bakunda kugira bati mbega yeme none byogenda gute? Imana ko ari urukundo, Imana ko ari nziza, umuntu yaremye akaba yambaye costume, akaba yambaye n'ikirato kirekire, akaba yisiga amavuta akamufata, byogenda gute ingene Imana yo kubahuka ngo umuntu nk'uyo iterure imunaganike imudide mu muriro? Ngo kandi Imana ari urukundo. Ubu abantu benshi bari ahantu bariko baragira ubushakashatsi ngo barondere formule bokoresha ngo bazokwinjire mu ijuru ngo batizeye umwami Yesu. Ivyo birashoboka? Ntibishoboka. Hari abariko barateka imitwe bagira bati ngo nzokumva ngo mazina ngo atanguye guhamagagwa, ngo je ngo nca niyunamika ngo nuname ngo mbere ngo mbunde ngo mubandi ngo ntimbone, ngo hanyuma ngo nzobaduke mbaduka ngo ngende mu ijuru. Ivyo bintu birashoboka gantoze? Ivyo ntibishoboka. Ivyo ntibishoboka. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Utamuciyeko ahandi hose woca, ewe iyo nzira uri kuracamwo ni mu muriro nta handi. Muhava mugira muti oya mutama wariko uri kuratubwira ingene tuzoronka amafaranga gusa, tukarya neza, tugahimbagwa n'abana bacu gusa. Ivyo turashobora kubironka, Imana irashobora kubiduha. Mugabo tutagira Yesu, ivyo vyose n'ubusa. Ivyo vyose n'ubusa. Kuko uwizeye Yesu aba ariko arategura ubuzima bwiwe bwo muri kazoza, ubuzima bwiza, ahazobana n'Imana karamata, ahantu heza cyane y'igiciro, ahantu heza cyane y'igiciro. Reka tura ku murongo wa 22. Biyise abanyabwenge bacika ibipfu. Hamwe woshira ubwenge imbere zawe ukabona nk'uko umenga nico kintu c'ikimazi kirengeye vyose. Aha hanze hariho abantu baronse ubwenge koko kandi bize baraminuza bakomeye cyane bemegwa. Niyavuze ijambo ritagira umutwe n'amaguru, abantu bose uzubona badutse bagakomera amashirimwe. Mugabo bava hasi uri umuntu umwe bavuga ngo uri nyarucarire, imbere y'Imana nta nyarucara ariho. Wavuga ijambo ryiza rikomeye cyane rihezagira abantu, ngo ntavuze, ngo ameze nk'umuntu agiye kuri toilette, ngo ntavuze, kubera yuko atacubahiro ufise, babona yuko umenga nta cubahiro ufise. Mugabo bene data, abantu bizeye Yesu umwami n'umukiza wabo, icubahiro turagifise kuko twamwizeye. Yesu ahimbaze cyane. Bene data, urashobora kumva umuntu aguhagaritse ahakubaza ati mugabo ati ndabingeneza ngo urabona ngo udusoso, ngo urabona ngo inzobe, canke ngo urabona ngo nditwiri twompi, ngo ndi mwiza cyane ngo vy'igitangaza, ngo ariko ngo ubona ngo na wewe ngo uzi ubwenge, ngo ari nka wewe wo kubahuka umuntu nka jewe meze uku ukanterura ukanta mu muriro koko? Bazotabwa atacamira ko banze kwizera umwami Yesu, bazotabwayo atacamira. Abantu benshi barakunda kuvuga Imana ko bayizi, mugo ugasanga bayivuga ku munwa gusa. Binyibutsa uwundi mugabo yari ahantu mwibarabara ariko aragenda avuga ati ndashima Imana ko yankijije, ko ntameze uku, ko ntameze kuriya. Aho rero ariko aragenda, aho ka video ngira mwana kabonye, ariko aragenda ari hambavu
y'ikinogo cy'ibiziba. Mu kanya aca yihurira n'agakobwa kambaye ubusa, aca arahindukira akihweza ibyo yavuga byose n'ibyo yavuga mbere akwa kuvyibagira, aguma ijisho riri kuri wa mukobwa arengana agenda uko nawe yambaye ubusa. Kumbe ariko arashikira ca kinogo azamva ngo dobwe, akorokeye mu kinogo, nahone yakorokeyeyo ijisho riguma kuri wa mukobwa ngo ariko aramuraba. Ugasanga umuntu avuga Imana ayivuga ku munwa gusa, niko nuno munsi usanga abantu bameze, niko usanga uno munsi abantu bameze. Reka tubanze turabe ni majambo aboneka mu kigabane cya kabiri aho nyene tuzingurura uhereye ku murongo wa 5 gushika kuri 6. Abaroma 2:5 gushika kuri 6 havuga ngo iki? Ariko kuko ufise umutima ukomantaye utihana, wirindiriza uburake buzoba ku munsi wo kuraka, aho amateka abereye y'Imana azohishurirwa, izokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Yesu ahimbaze cyane. Ndakunda kubaza aka kabazo aho ndi kenshi, mbega hamwe Imana yogira ati are abanyabyaha n'abanyizeye mwese ngo mwijuru mwese, twebwe abakijijwe mbega ico bari kibazo kuri twebwe? None ko twaba tujanye n'abandi zikizima twebwe twaba dushitseyo, none hari kibazo twogiraga ntuzewe? Mbega mwibaza yuko bajya abantu batizeye Yesu twobatangayo? Burya twobatangayo hamwe Imana yo bivuze gutyo, murantunga ziko Imana izobikora. Nimwabe munyumva nabi, ziko Imana izobikora. Mugabo mu yandi majambo, mwibaza yuko uko abanyavyaha ariko biyumvira yuko ngira ngo izobikora kubera yuko ari Imana y'urukundo? Mwibaza yuko hamwe twese twaca tugira tuti are duhurirewe n'abanyavyaha, ubwo nawe twonezegwa nta kibazo twogiraga ntuzewe? Urumva twonezegwa ko turi mwijuru, twarakoze turatama, turisonzesha, turaja mu masengesho ibihe indwi yose canke indwi zingahe, turaduga imisozi, turasubira turamanuka tuje kurondera iyo Mana. Mugabo ubu hageze yuko umunyavyaha rero acaza kwimbura atarimye, akacaza kwimburana hamwe n'abantu bitwa ko barimye. Ubwo gutwega byo tunezera naho twashyize mu ijuru kantuzewe. Oya ntimuce mutangura kubinyegeza. None ubwo mwega byo nta kibazo mwogira. Muge Imana yacu sukwiri sukimeze, kuko ari Imana y'inyabuntu, ari Imana y'ubuntu, ari Imana y'urukundo, ari Imana y'imvuga kuri. Nico gitumira ashobora kwemera yuko abanyavyaha n'abizeye Yesu bose bazohondokanira mu ijuru. Oya, abizeye Yesu gusa nk'umwami n'umukiza wabo ni bazoja mu bwami bw'ijuru. Yesu ahimbaze cyane. Yesu ahimbaze cyane. Bene data, nta kindi je numva no bahamagarira, na cyane cyane abantu batarizera. Wewe wizeye Yesu Kristo uraraba neza, kuko ngwiyumvira ko ahagaze ngo araba amaso ngo kugira ngo ntagwe. Uraba maso kugira ngo ntugwe. Wewe wizeye Yesu Kristo. Mugabo wewe nawe utarizera, urindiriye iki? Ko ataje uzozwireguza? Nta kintu kimuzoronka wireguza. Abantu usanga baratwagwa n'ibi na biriya, ugasanga ntashobora kuronka n'akanya gushobora kuja gukoranira hamwe n'abana b'Imana. Kandi ivyo bituvira mu inkurikizi mbi, kuko dufata nk'akarorero k'urudandaza. Umuntu ugasanga ntigera aja gusenga na rimwe, abandi baragenda mbere no kuw'Imana ugasanga yarahevye. Mugabo nagomba ndakubwire, haje uzohakura ingorane zidasanzwe, kuko muri babandi barabe ibitsura abantu bagiye gushorera abandi uzobamwe. None ivyo turabihishaga ntuzewe? Abakomersa usanga bahererekeranije imiryango, hanyuma wowe wagenda abo bose urabazi, ugahitamwo umwe uja gushorera. Uza wumva uwundi atangura kurya insya z'amenyo canke yakubona uvuyeyo, wamubwira ati Yesu ashimwe mukozi w'Imana,
urumva akaca guhema akakwereka yuko atanezerewe nuko wowe wagiye gushorera naka ahubwo wari gushorerawe. Abandi ugasanga bicara muri rirya duka, murantuka kuba ntanze akarorero kuba komersa, naje nshobora kuba ndumukomersa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga umuntu yicaye yavuvye mu iduka, mugabo ariko ararondera abakiriya. None wewe uzoja gushorera umuntu w'imvube gantuzewe yavuvye, akatata wanje ntitiyo hava mitana, none wewe uja kumushorera kandi ubone yavuvye. Ariko uragenda urabe mu isoko utembere uzorabe, urashobora gusanga ushoreye umuntu kandi atani imigambi wari ufite zo kumushorera, atani ikintu washaka kugura mu iryo soko, mugo kubera ukuntu umuntu ariko arakwakira n'ubugwaneza yumva akamaro k'umukiriya, uje ubwira ati sinashaka kugura ikintu na kimwe, mugo kubera ukuntu uri kurampa ikaze, ngomba ndagushorera iki, ndagushorera iki, mbere ndagushorera niki. Abandi nabo ntibashaka gutanga ideni bariko baracuruza, mugongo bariko bararondera abakiriya, bariko bararondera abakiriya, akumva yuko yoguma yakira gusa amafaranga, yakira amafaranga, mugabo ubwo bigoye ntashobore kumuha ideni. None uri kuracuruza icyahiye. Hari hano akunda kunyigisha nduze mu Kayanza, hajya haruguru sinzi wa utarashika mu Gasozo hamwe kwishengero ry'iwacu, hino ahantu bakunda kuba bacuruza amavuta kwibarabara, ugasanga hari imicungwe, indimu, urahashika wahagarara uhagaze ukaza wumva ati ngo chef ngwe ngo ngaya amavuta ngo ndaguha ku 12,000 toya nta mahera mvise ntuzewe, ngo mutama ngo je ndakwihweje de ngo ntuma nemera ndakugopeshe, ati kandi utanzi ngo ntakuzi, sindababwiye ngo muzoce muja kugopesha mutazi kuko bazobitwara. Mugabo bantu jewe baranyigishije kandi ngakita nibaza ngo nivyo gufyina, ngagenda mugeza nimbo mpereza rero jewe ninagaruka, sindakubwira umunsi ninagaruka nzoca ndaguhitaniza amahera yawe, witwa nde? Nitwa naka, ukazibona naguhaye uragiye. Mu yandi majambo yabonye ivyo bintu ariko aracuruza bigomba bimujwengereko, aza kubisesa muntu uzenya mu gihoromani, mugaka akagira ati ebana ntuma ndabwo ndabiha kwideni. Umunsi rero wagarutse ukacugira uti ndonderera nakantuzewe, ukazibona nakaraje takira amahera yawe. Ingorane abantu dufise nuko umuntu aryideni ntiyishure, nico kibazo. Kuko ndazi ubuzi benshi bagira ico kibazo nyene, none ngo wagatanze ni deni, none ahantu utanga ideni abantu ntibakwishure, ivyo bintu byo bari bikigantuze. Oya, uratanga ideni mugabo ushira imbere Imana, ushira imbere Imana. Mugabo ntuzupfu uhaye ideni umuntu ni wamwumva yuko arya ideni ntiyishure. Sindakubwira icyo wokora, nawe icyo wokora wokimenyera. Yego. Mugabo abantu badatanga ideni nabo bacuruza, ni kibazo. Je ndashobora guhita mu gushorera naka kubera yuko naka amakadeni. Nimwe bamugira ngo ndiko ndivugira. Je ntabo nkunda kuza kurya amadeni. Nokuri kose. Je ntabo nkunda kuza kurya amadeni ku isoko. Murasuzuma. Mugabo ukaburi kuracuruza udatanga ideni ntibazogushorera. Ukabona naka yinjiriye kwa naka kubera muha akadeni mureki. Yacu muri insi yazamenye. Aba bahungu bavuga bati nzofiyansa abakobwa bashika kuri 4 atanu umwe nemera muri bo, kubera yuko wanje ndamuza hanaka. Wowe uri igiki? Uri igiki wigira ivyo? Ushaka kuzura camwe abantu. Wibaza ko Imana izokwemera mu gihe winjira mu isengero wumva indirimbo nk'iziraho, wumva ubutumwa nk'uburaho, Imana bibaza ko izobikwemerera? Ntibishoboka. Abakobwa nabo bukaza wumva ngo bazoducamwe ngo natwe ngo tubacimwe, bose ugasanga bariko baracanamo. None Imana bibaza ko izobikwemerera ko wamuko? Ntibishoboka, ntibikunda. Aba bagore usanga mu nzu arakadakogwako batagonda amazosi,
ngo umugabo wanje wako yanzanye ngo ko yantomboje ko kanzana ngo azovoma ngo asenye ngo ateke ngo nanje nidararike. Wowe uri igiki? We winjira mu ishengero mugabo ukawumeza uko uri igiki? Mu ishengero si desordre, hari urutonde. Murantunga ntiwave mubwira ngo ndiko ndabakarira kuko wewe atavye uhora ukora, none hari ingorane ugira. Ugira ingorane iki? Ubwo wacu genda hanze ugira ngamaga ngo pasiteri ngo yade ngamaga ngo mukazi mw'Imana ngo araha ngo yadushavuje ntuzewe, kandi wowe utarimwo, wowe ubikora neza, weho wumva uto uri kurandenganya ntuzewe. Bikore neza. Uwo mugabo nawe afite deuxième bureau birigira kabiri, mbere akaca aromora akashirako ni bureau igira gatatu. Wowe uri iki wa mugabo we? Uri iki ku isi y'Imana? Gendera ubuntu, gendera ubuntu bw'Imana, kuko Imana nishaka ko tubaho gutyo muri ubwo buryo. Kuvuga menshi siko kuyamara. Reka ngeze ngaha mugabo, jewe nagomba mpamagare umuntu yitwa ko atarakizwa, kuko ataca Azoronka Yireguza. Baririmbye ni muze ko ataca Azoronka Yireguza imbere y'Imana ngo iki cyarambujije gukizwa, ngo niki cyarambujije. Mwene data kaze umwanya n'ubunyene, kandi Imana yacu n'urukundo. Nturindira umwanya munini, kaze. Yesu araryoshe. Nta yindi nzira atari muri uyo nyene Yesu, uwo benshi bagaye, kandi ari we yacitse ibuye rishobora kugumya imfuruka zine z'isi. Yesu ahimbaze cyane. Kaze. Imana yacu ni nziza. Ushobora kuba no muri ivyo byose nadondaguye atana kimwe wewe wiyumvamwo, mugabo hari ikindi uzi nkibanga Imana kudashobora kuyinyegeza. Kaze nshuti. Imana yacu ni nziza. Nturaba abandi ngo nakatavuye hasi je simva hasi. Ekaye rekana nawe wewe baduka gusa wiyizire. Abakozi b'Imana bagufashe gusenga. Imana yacu n'urukundo. Naho ibyaha byawe byo tukura tuku ngo iravyeza bigasigara bimeze kujya kwa sherege. Kaze nshuti, murabahigwe mwebwe mumaze kuva hasi. Kaze dufashanye gusenga. Ntusubirane inyuma ibyaha wumvise amajambo menshi. Nitwaje ngaho kugira ngo dutakaze imyanya. Oya. Kuko naho umuntu ashobora kwidadira ijambo ry'Imana, muhemu yeragumagira ati uwa muntu avugwa mugabo. We urindiriye iki? Ntusubire inyuma gutyo. Kuko numvise unabika amaso hanyuma uyage n'Imana yawe. Wumva hari ucupa n'Imana uzi. Warasubiye inyuma nahone, kaze umwanya n'uwu. Warasubiye inyuma, kaze. Wawe mwami kuko numvise ijwi ryawe ry'urukundo, ariko nifuza kukwizera no kukwegera gose. Usabishe mwami uyoboke, usabishe mwami uyoboke, shobozwa n'ubuntu bwawe. Ivyo ngomba bici k'ivyo ugomba, utumbere nkwizeye. Abakozi b'Imana, abakozi b'Imana muze
wekondose uko tubonana imbere yawe mutambashyize hano imbere y'inyuma zawe mwami tukayaga n'inshuti yegereza hafi yawe mukiza hafi y'umusaraba yegereza